mawe wandeze kuva nkiri gatoya naho ntibizasubira imvanda iyo ngowe nambaza wewe mawe iyo ntewe nta wundi ntera kamo. Karibu ku Mucamo, turagarutse uyu munsi dufitiye umushitsi w'iteka, umunywanyi akora ibiganiro vyacu cane, ngira benshi muramuzi, yitwa Eric Manirakiza, umumenyeshamakuru mwese muzi w'i Burundi, ahagaze muri Etats-Unis muri Voice of America. Karibu Eric. Urakoze cyane Sonia kuntumira Mucamo. Ko turondoka cane, turi mu bambere kw'isi nibaza muri Afrika, turi mu bambere tuka barondoka cane. Bavuga ngo haramera kandi biri d'actualité. Abajournaliste batwumvishije umukuru w'igihugu mu Burundi atubwira ngo tuhagarike abi Burundi ababwira ngo bagabanye gatoya. Hama ikintu nashaka tuganire cane ga Eric, nashaka jewe untware unyinjize muri monde y'abagabo, hageze ico mubivugako ukuntu muvuga deja umugore akiri muto mumwita umuronde, umugore atavyara mukamwita intavyara canke hari n'abamwita ingumba. Donc rero ukuntu mubona umugore, kandi umugore uvuga uragowe aho urepresenta abagabo bose b'i Burundi ce soir. Ico kintu kidahindutse sinibaza ko bizokoroha kugabanya imvyaro, kuko kutavyara umenga ni igicumuro ca mbere gikomeye. Atako umugabo ivyo bintu bivuga kwiki? Si ikibazo coroshe, ariko reka ngerageze. Nivyo wavuze yuko mu Burundi uravye ingene igihugu cacu kingana, hanyuma ukaraba abanyagihugu b'abarundi ko bangana, nidushizemwo n'abari hanze, urabona yuko vy'ukuri ari igihugu kirondoka cane. Nuko cane bituruka ku migenzo y'ikirundi, kuko kenshi iyo umuntu yubatse ubwiwe, objectif ya mbere, intumbero ya mbere nuko agira abana, aba yubatse kugira arondoke avyare. Baranababwira ati muze muvyare benshi, mudohe kamwe canke mwuzuze uburiri. Birya bavuga mu guhoza umwana, niho wumva cane agaciro abarundi baha kuvyara umwana. Yavuze ati hora nkwinginge, abana baringingwa, hora katabona bose, yo kaba kabona bose ntaho baruta uwundi, hora nkwime mukaso n'igikoko yo gutuma kuvoma mu mvura y'igitondo. Imvura y'igitondo rero irababaza cane, sinzi ko wewe wabaye je ndarabaye mugabo ako karagaciyemwo kugira wumve ingene conception yacu hariya. Umva umuntu baba bashaka yuko kandi baba bazi yuko umuntu ategezwa kuvyara, niko bobo babibona. Iyo umuntu atavyaye rero, kandi n'ikindi gituma nuko bavuga ati hariho itongo, hategezwa kuzoguma umuntu kw'itongo, iri tongo ntirize umuryango ntuzuhone, hanyuma ngo itongo ritwagwe na murundi, niko bavyita. Umunyagahinga niwe bita murundi. Hakenewe abana 10. Oya, ntihakenewe 10. Ntihakenewe 10 kuko urazi kera, urazi yuko abantu bavyara abana benshi, kandi muko bavyara benshi nuko bavuga ati hariho abashobora gupfa, reka haze hagire abasigara. Ivyo navyo ni ibintu usanga abantu ba kera bishiramwo. Nashaka kuvuga ukuntu umugore i Burundi, kandi mvuze abantu barepresenta i Burundi, si jewe nawe, abenshi na ba ruguru niho la majorité y'abarundi baba, barima nk'ukuvuga, benshi bahejeje amashuri ya primaire, batiyumvirira ngo reka turonke abana bakenya, kandi urumva n'itunga, baraciyumvira umwana nk'itunga, sivyo?
Ego. ufatiye kuri ico kintu ni imico ni mentalite y'Uburundi, donc ya mentalite igumaho. Ico nshatse kuvuga nk'umugore atavyara yitwa intavyara, le fait ko biri negatif gushika naho n'abandi bose baba bashaka kuvuga ngo ngo jewe ndagejeje ngaha canke je sinshaka kuvyara, ni ibintu bitabaho mu Burundi. Donc en fait ibintu vyo gushanja mentalite, umugore atavyara ntaco arafise akandi kamaro, siko konyene abagabo ni kubera iki ico kintu batacemera. Si abagabo bonyene, mugabo reka ntangure ku bagabo hanyuma no ku bagore ndaza kubishikana. Ni vyiza yuko bakwipfuriza kugira abana, nta n'umwe atobifuza, mugabo urumva batabonetse ntiyoba ingorane. Ica mbere ni Imana itanga abana, niko ndabizi. Iyo umuntu rero yagize amahirwe yo kuronka umwana, si uko yuko ari we aba yavyishakiye, ni uko hariho ikindi gikorwa kiba mu nyuma. Hanyuma hariho abo usanga mu Kirundi bavyita ubumuga, usanga abaganga bashobora gutunganya, ariko nk'hariya iwacu nka ruguru cane cane, iyo usanga nk'umuganga adashobora gusuzuma umugore canke umugabo, uzumva bavuga ngo naka ngo yarakorokewe canke ngo baramuroze, urumva hakajamwo n'ibintu vy'uburozi. Hanyuma rero harya kenshi nk'uko wabivuze, nuko iyo hageze nk'urugo rutaronka umwana bata ishavu, umwikomo umugore, akaba n'igicibwa, ariko bishobora no guturuka ku mugabo. Umugabo atavyara bamwita nawe nyene ntibaza ko bamwita ingumba. Iyo sinzi naho nyene iyo babimenye, kuko kenshi haruguru hoho biroroha, hariho ivyo bita gutera intobo. Gutera intobo gutera intobo ni ukuvuga yuko kenshi hariho cane cane bikwiriye mu ntara ya Bututsi, mu Bututsi niho usanga sebukwe canke umu beau-frère ashobora kwinjira mu rugo rwawe gufasha, kubera umuntu umugabo adashaka kuvyara, adashaka gufasha umugore kuvyara. Hariho abashobora kubibona gutyo, umugabo ugaca usanga kumbure nk'umugabo arasamara, yitaho umupfasoni wiwe. Korega harya rero ikintu tutazi nuko abantu bitwa ngo abapeyisi bafise urukundo rukomeye, kandi iyo bitayeho umuntu baramwitaho cane. Ugaca usanga rero arashobora kubona ati naka ntiyitayeho, akavuga ati reka gerageza. Urumva abandi bantu reka tubanze tureke gutwenga, ibyo biracaba. None umugore aba yavyemeye canke ni ku nguvu? Oya, aba yavyemeye. Benshi hari n'abafatwa ku nguvu, bien sûr, mugabo ivyo ndiko ndakubwira n'ibintu jewe nzi, hari aho nabibonye. Hanyuma ugaca usanga wa muntu nk'uko babivuga mu Kirundi ngo arahaciye, hanyuma ugaca usanga umuntu arasamye, aravyaye. Muri ico gihe ntibazokwigera bamenya yuko umugabo wiwe ari watavyara. Baranabinyegeza baramuhishira abandi bagapfa. Cyangwa ugasanga ni so yakuvyariye umwana umwere wanyu. Urumva abazungu baratuzanira amastatistike ngo niwigishe umugore aje kw'ishure, ngo umuhe akazi, ngo mugire urbanisme, ngo imvyaro zigabanuke. Iyo mico, ego imico y'ikirundi myinshi ni myiza, mugabo nk'iyo mico idahindutse, d'abord ntiyo twotangura kwigishiriza abanyagihugu, sivyo nagari? Ikindi kintu naco, ivyo bintu birabaho no mu bagabo bari eduke nka bamwe. Pana wewe Christian. Biremewe, Wewe birashobora guca rega ukipfuza umuntu ukavuga ati ya muntu, ni ibintu bisanzwe.
oya bari kuvuga ngo ibintu byo kuronka umwana ego n'ivyo umwana Imana iramuguha muba mwakundanye tusa ibyo ni ibintu moderne mugabo araja kurondera umwana ahandi kandi umenga none girene mugabo si la femme agize la même chose n'akamaramazi urabibona ego umengo niceye cy'ukuri donc ugasanga en fait problème umva ntidufise problème yo kurondoka na gatoyi i Burundi twokwemera basi izo problème yo kwariho abatavyara abagabo abagore tureke guforsa kandi n'abagabo babiforsa hari naho deja guhindura iyo mentalite ari byo byodufasha erega ndakunganiye nongeye ko ikindi kibazo rero nk'umuvyaro ugaca usanga yavyaye nk'abakobwa gusa hanyuma bakamuhora ngo ntiyavyaye umuhungu kaguma gerageza ikaba ariyo mvo yo kuja hanze ngo agiye kurondera yuko yoshobora kuronka umuhungu umva abantu turashobora kuba abantu aho mfatwa kuko uvuze ati ndifuza kuronka umwana uramuronsa hanyuma konka ngoya ngo byari kuba byiza ndonse umuhungu canke ngo byari kuba byiza ndonse umukobwa ni bon novuga ko ni muri kamere k'abantu mugabo hariho uko dutegezwa kubibamwo uko dutegezwa kubifata ntitwumve yuko umuntu twomuhora ikintu atakoze ikintu ntikiba ku muntu kuko ngo nuko yabishatse wanashaka uretse kuvuga nk'abantu baba ruguru hari n'abapfasoni benshi nzi bo mu gisagara bize amashuri muri bo hari abo tumaze kuganira ukumva yuko baremerewe ku mutima kuko batashoboye kuronka umwana baremerewe ko batashoboye kuronka umwana canke kubera uko bababona kenshi nuko turakunda gushaka kwikompara no ku bandi iyo nayo ni ingorane niniya utubwira kuko Imana uko iba yakuremye wewe naka nategezwa gusa na wewe jewe sintegezwa gusa na naka ntegezwa kugira imico imwe no kuvuga comportement niyo nshaka kuvuga hanyuma rero ugaca usanga rero naho tuba twaragiye mu ishuri byitwa yuko twunguye ubumenyi ugaca usanga ubwo bumenyi naho twaburonse ntibudufasha cyane kuko twagumye hahandi muri ya mico y'iwacu kuko dushaka ko tugira une image iba appréciée par les autres, le monde extérieur. Alors que si uko bitegetswe kugenda kugira turyohera abandi abarundi turafise ukuntu tubona umugore ameze neza umupfasoni umugore ideal mu bagabo b'abarundi umugore atavyara abagabo b'abarundi bari eduke muhora muganira bitwa ko bari ba intellectuel umugore atavyara aracabonwa nk'ikintu nk'uko ari ikintu kiri negative bivana n'abari bo ubu hariho umuntu w'umugenzi batagize amahirwe yo kuronka umwana aravuga ati Imana nta bana iranduka nca ndavuga nti ese abagabo bose boba biyumvira nkawe boba bari muri iyo situation umva ntiyategera n'umuntu ntari complexe yuko atabana afise hariho umuntu w'umugenzi turiko turatera inkuru ku telefone bite nakarakomeye ko arambega ntaravyara hanyuma urumva umva sinamubaza mugabo ndibaza mu mutima mbeyashaye yibajije yuko ari jewe njejwe kumutera inda canke mugabo ndabwira ni mboneka nta mwana ntaravyara n'ibindi navyo nzi ikindi naco mumaze kumara igihe kinini
atararonka umwana abantu benshi baraba affecté psychologiquement nabikubwiye n'aho abantu baba barize cyane cyane twebwe tuva mu Burundi canke mu Rwanda muri biya bihugu byacu iyo cyane cyane nk'umugabo abimenye naho bitoba bituruka kuri we kuko benshi baragenda bakivuza bakamenya ingene byifashe hariho rero abagabo bariho bamenya yuko ingorane naho ziba ziri ku mupfasoni wabo bavuga ati ntegezwa kumuba hafi ndamwereke yuko rwa rukundo ni rwa rundi nyene yuko atari umwana adefinisa urwo rukundo hariho si benshi nico gituma rero nibaza nk'ibiganiro nk'ibi bishobora gufasha na cane cane mu maradiyo hariya kikaba ari ikibazo kitaguma abantu botinyuka kuganira na cane cane nibyo n'abamenyesha amakuru kujya muduha amakuru ya turarondoka tugabanya imvyaro ivyo byose ajya ama statistique batanga nifuza ko mu Burundi ataca dufasha kuko kutavyara ni ikintu kibi cyane mu Burundi sivyo aho ko kuvuga ngo umuntu ariko ararondera umwana ntavuga ngo turi miliyoni nyinshi reka ndeke kongerezamo nibaza ko ivyo byo kutavuga umugore nabi atavyara canke kutabigira ibintu negative umuntu akemera n'umugore adashatse kuronka abana benshi bireke kuba negative nibaza ko ari mentality dutangura guhindura urabona nka bijya bavuga yuko nk'umuntu atavyaye bamuhamba nikara era ngo nta n'umwana yasize hari ibintu byinshi bituma ivyo bintu byo kutarondoka biri accessible n'abatuzanira amastatistique ameze gutyo harya abantu urabaha amakuru y'ibintu bataba bazi kuvuga no bibyita information kugira umuntu ntamererwe nabi kubera ukutamenya umuntu ukamubwira ukamuha iyo information kugira yungure ubumenyi amenye ati iki kirashobora kunkingira iki mugabo akaba ari we yifatira decision akagira shwa yica ashaka ariko ataguye mu mporero yo kutamenya niko ndavyumva kuko urashobora guhimiriza abantu urashobora gusensibiliza abantu ariko batashatse kubikora urumva ya resultat uri kurarondera niba usanga utangura guhindura imico bijanye no gutanga iyo information kuko kenshi urashobora guha information umuntu ikabura nk'inirengana kuko avuga ati sishaka kubiga icibwa dufata sishaka ko banyirukana mu rugo canke sishaka ko umugabo wanje aja hanze kwigisha n'abagabo osiye kuko abagore fo kubigisha nabo nyene muganibaza ko dushizemo uruhara rwo kwigisha abagabo nabo nyene mu guhindura iyo mico nga biragoye kabisa ntibigoye uragerageza uratangura hanyuma ukubahuka igikuru kuko kiri no mu mico yacu mu migenzo yacu no mu buntu bwacu ikuru n'urukundo eske turashobora gushira imbere urwo rukundo tumenye yuko ari urukundo ruduhuza hanyuma umwana arashobora kuza canke ntazi abaje kuwirira urukundo mugabo niyotegetswe kuba ingenda muvano yuko urwo rukundo rutituka rusambuka urakoze gose ugira umugoroba mwiza rero yego tudukomishwashwa tuzokwama twakwakiriye ku mucanga kuri nzobita urakoze cyane murakoze cyane
kuramba kirasenya kuramba